this is Biat FM. Biat FM. Biat FM. Ikaze kuri Bihat FM, iradiyo yanyu, iradiyo yacu. Bihat FM ni radiyo isanzwe ibashikiriza ibiganiro bitandukanye biciye kuri bwa buhinga ngurukanabumenyi kuri YouTube, Twitter, Facebook, WhatsApp. Tukaba rero tugiye kuza tubashikiriza ibiganiro bitandukanye, harimo n'ikiganiro c'abanyamyuga n'utugenegene. Wifuza gushikiriza ivyo ukora, wifuza kumenyesha amakungu ivyerekeye umwuga wawe n'utugenegene twawe, tugwaye ikaze kuri Bihat FM. Mushobora kutwandikira mukandikira umenyesha makuru wacu ari Bujumbura kuri nimero ya WhatsApp 561 069 082 61 069 082. Kiganiro Bihat FM, ikiganiro cha Bihat FM, ikiganiro kijanye n'abanyamyuga n'utugenegene, kikazokwama gicano ku buhinga ngurukana bumenyi kugira ngo benshi bashobore kumvira bimwe mu vyukora, bashobore kwiyumvira bimwe mu vyo wahawe ingabirano biciye hano kuri radio Bihat FM. Radio Bihat FM rero iri hano ku bwanyu, mubwirane mwese kugira ngo dutezanye imbere, duteze imbere ivyo dukora, duteze imbere ingabire zacu. Kaze kuri Bihat FM. Bihat FM. Bihat FM. Hello, this is Biat FM. Biat FM. Biat FM.